urugendo rwatunganijwe nk'uko hari ikiringo gihambaye cyane rwose cyitwa iki gihe cy'ibyaremwe mu gifaransa cyo bita saison de la création ou temps de création. Icyo gihe rero n'igihe novuga gituma abantu twese dukunda ibidukikije, tugakunda umuvyeyi wacu iyi si nk'uko papa wacu Francisco avyita muri ca gitabo yandika citwa Laudato Si. Uno musi rero kikaba ari ikintu twebwe tutaye tumenyeye cyane gose hano i Burundi, guhimbaza uwo musi mukuru bitiriye la saison de la création, ikiringo c'ivyaremwe. Ico kiringo gitangura n'itariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda kigahirana n'itariki ya kane y'ukwezi kw'icumi. Uno musi rero twaje muri iyo ntumbero, twavyugururiye nyezina muri diocese ya Ruyigi. Itariki ya mbere hari abavukanyi bacu bari bagiye kwifatanya n'abaho bagira imisa y'ukugurura. Uno musi rero hari haramukiwe urugendo novuga twita pelerinage, kuko navyo bisanzwe biri mu bitegekanijwe mu guhimbaza igihe cy'ivyaremwe, novuga biri mu kimenyetso nyamukuru gikomeye cyane gose twitiriwe ihema rya Aburahamu. Umugambi munini cyane mugari wa ekereziya yose watanguye mu 2015 aho papa wacu Francisco yandika ikete Laudato Si asaba abakristo bose kwita ibidukikije. Hanyuma rero umwaka uheze mu 2020 tukaba twarujuje imyaka 5, anniversaire y'imyaka 5 yo kete. Akaba rero yaratwibukije gukomeza umugambi watanguye wo gukingira ibidukikije. Iki cyaba ari igihe ibyo bigomba kwitabwaho kurushaho, kubera ko isi igenda igira icyo bita global warming. Umuntu wese agomba kwitaho ibikorwa byiwe byose bya buri munsi. Ikintu nungutse cyambere na mbere kumenya nari mfise na practice ibyo naranumva nayibonesheje amaso. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, ubumenyi nungutse nuko ibyo nabonesheje amaso nzobivuga ndabifitiye ubuhamya nk'uko nabibonye, ndababwire inkuru ingene imeze, ndababwire n'ukuntu ibyo bintu ninjire oprofo indani ukuntu bimeze, ababwira ati mu ruzi rusizi bimeze ukunuku, ababwira nk'akarorero nk'imvubu isaha ku isaha. Icyo ni ikintu cya mbere nanumvise mu matwi yanje, ubwomenyi bwa mbere nungutse nahone ukuntu imvungo isaha ku isaha itegerezwa kuvuga ikebura izindi zikaja kurisha cyangwa igakebura izindi zikinjira mu mazi bivanye n'ukuntu zisangiye imiryango. Twaryohewe, badusiguriye ibitari bike, twabonye imvubu ubwo batubwiye ko n'ingona zihari n'ibindi bikoko ngo nk'ingeregere, inzoka, ngo biriyo mbwa ntabwo twabona. Yego twatembereye, twabonye Rusizi igenda yisuka muri Tanganyika.